kandi kuzura no kubatizwa muri mpwemu yera namye nsoma muri kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa nibiba rimwe gusa, biba kenshi. Narasomye mu gice cya kabiri baruzuye mpwemu yera, mu gice cya kane baruzura, mu gice c'umunani baruzura, mu gice cya 10 hahandi kwa Koroneliyo baruzura, mu gice cya 19 mwumvise ko buzuye hamwe Pawulo ariko arabasengera, n'ahandi nyuma n'ahandi naringi bananya soma baruzuye mpwemu yera. Nagira ndakuremeshe ngo ushobora kuba waruzuye mpwemu yera, nuave wibaza ngo vyagarukiye hajya. Uruzura n'ikindi gihe bikuzura, n'ikindi gihe bikuzura. Ntuzurambigwe no gusaba mbati Mana nyuzuza mpwemu yera, nyuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera, amavuta ya mpwemu yera mbeko. Ntuzurambigwe no kubisaba. Aba bantu bo mu vyakozwe n'intumwa batubera karorero, nibikuza ko rimwe gusa. Nagiye gutangara nibiza rimwe gusa, birabandanya. Ntuzureke nuze wibaze ngo vyarabaye ngo oyaye. Niturekezaho nejo uzokongera wuzuzwe, na ryari uzokongera wuzuzwe kimwe gusa. Twame dusaba ubushobozi bube muri twebwe igihe cyose. Iyo umuntu yakangutse amenya igihe arimwo, akamenya n'icyo akwiye gukora. Iyo umuntu akangutse aratahura ngo igihe cyo kugaruka k'umwami wacu kigezehe, ibijyanye n'ivy'ubwami bw'Imana, mbega nzojayo mbega sinzojayo. Rero mu gihe c'ikanguro turacyakarongo cyane ku bijyanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Usomye uyu murongo w'8 haravuga ngo yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amanga, akiranira ivy'ubwami bw'Imana. Abikiranira, Pawulo yarabikiranira, Pawulo yarabiniganira. Mbega we uri kuniganira iki? Uri kuniganira amafeza n'amazahabu? Uri kuniganira gutunga? Uri kuniganira iki? Uri kuragwanira Imana mu biki? Reka dukiranire ibijyanye n'ivy'ubwami bw'Imana. Kandi niyabuniganira agwana intambara z'umubiri, yabuniganira avuga ubutumwa bwiza, yabuniganira abwira abantu ivyo kwihana kugira ngo bitegurire ukugaruka k'umwami wacu. Haleluya! Nivyo yigisha, akabikiranira mu yandi majambo, akavyiruka akabikora uko bukeye uko bwije, ntiyigeze arambigwa. Ikanguro rero rirajana n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana cyane.